Bakunzi ba CANAAN TV, ni umunezero kandi gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ariko imbere ko dutangura kuganira, reka tubanze dusenge. Nje imbere yawe muremyi w'ijuru n'isi, ninahaze izina ryawe. Ndifatanya n'abamarayika mu ijuru, abakerubi, abaserafi n'ibinyabugingo badahengeshanya kukwikubita imbere bavuga ngo urera urera uragororotse. Nanje umwami Imana ndavuga ngo uri mwiza, ugira neza, uragahezagirwa. Urukundo rwawe n'ineza yawe birandenga. Uri gitangaza, n'ibyo ukora bihora bintangaza uko bukeye nuko bwije. No umurengezi w'ubugingo bwanje ndakwiyambaje ngo ubane natwe muri kino kiganiro kugira ngo imitima y'abana b'Imana ifashwe. Urakoze, icyubahiro kibi cawe mu izina ryawe ryera Yesu Kristo umwami wanje, senze nizeye kuvyumvise. Amen, amen. Ijambo rero Imana ishyize ku mutima wanje ngo tuganire uyu munsi ni ijambo rivuga ngo Imana yacu nticegwa. Imana yacu igira neza. Haleluya. Imana yacu yongereza inkomezi batazigira. Imana yacu ishigikira abayikunda n'abayironderana umwete. Haleluya, haleluya. Nagira ndakubwire ngo rondera Imana n'umutima wawe n'ubwenge bwawe bwose n'inkomezi zawe zose. Haleluya, haleluya. Ntizokwirengagiza, ntizokureka. Amen. Reka dusome ijambo ry'Imana muri Yesaya igice ca 40, dusome kuva ku murongo wa 27 dushikane ku murongo wa 31. Niki gituma uvuga yewe Yakobo, ukiganyira yewe Isirayeli uti inzira yanje inyegejwe Uhoraho, kandi uti ivyanje Imana yanje iravyirengagiza. Ntiwari bwabimenye, nturavyumva. Uhoraho ni Imana ihoraho, umuremyi w'impera z'isi, ntadende bukigwa, ntaho aruha. Ubwenge bwiwe ntaho busesangura, ntawo buserangura. Niwe aha inkomezi abadende bukiwe. Haleluya. Kandi aho utagira intege amwongeramwo inkomezi. Imisore yodende bukigwa ikaruha, n'imisore ikibangutse yo kwica kigatemba. Ariko haleluya, abiteze Uhoraho bazokwama biyubura mu nkomezi nshasha. Bazodugisha amababa nk'inkukuma, biruke ntibaruhe, bagende ntibadende bukigwe. Amen, amen. Murumvise ibanga rikomeye ryo gukomera no kwizigira Uhoraho. Haleluya. No kwizigira Uhoraho. Ngaho ijambo ryatubajije ngo ni igiki gitumye uvuga yewe Yakobo, we shiraho izina ryawe. Ngo ni igiki gituma uvuga yewe Renilde, ukiganyira yewe Jiji, uti inzira zanje zinyegejwe Uhoraho. Haleluya. Mbe murazi ko hari igihe umuntu acamwo akibaza ngo kubera iki jewe, mbese amasengesho nsenga mbega Imana irayumva, mbega irambona, mbega no kubera iki iri kwiremera konca muri ibi bintu. Ego irashobora kubyemera. Twaranabiganiriyeko. Iyo nzira nyene Imana irashobora kwemera kuyicamwo, irashobora kwemera ko ndayicamwo, kuko izi ko ari inyungu kuri jewe. Haleluya. Kuko izi ko ari inyungu kuri nde? Kuri wewe. Amen. Haleluya. Ngo kandi ati ivyanje Imana yanje iravyirengagiza. Oya, Imana ntishobora kwirengagiza umugororotsi wayo. Oya, ibyo ucamwo yokureka ngo byicanemo, ntiwotera n'intambwe imwe. Satani yoba yakunize. Ariko muri kumwe, no muri ivyo bikomeye, no muri ivyo bitego, no muri ivyo utabona inzira, aho muri kumwe nayo yokureka, yokumira bunguri Satani. Haleluya. Yokumira bunguri. Rero Imana muri kumwe, Imana turi kumwe. Imana yokureka wenyene ntabyo woshobora. Haleluya, haleluya. Menya ngo Imana irateramye, Imana ntisinzira ku bwawe nanje. Amen. Iguma iri maso.
ngo nturabyumva uhoraho ni Imana ihoraho. Wavyumvise? Imana ni Imana ihora. Imana yacu ntisaza, Imana yacu ntihinduka, Imana yacu ntiva ku ntebe yayo, iracyari ku ntebe y'imbabazi. Haleluya. Imana yacu iracyari hajya nyene. Haleluya. Ihoraho, umuremyi w'impera z'isi, ngo ntadendebukirwa ntaharuha. Urumva? Imana yacu ntidendebukirwa, si umuntu. Imana yacu ntiruha. Oya, Imana yacu ni Imana nziza, ni Imana ishoboye vyose. Haleluya. Ivyo wewe ubona udashobora, bidashobokera umwana w'umuntu, ku Mana birashoboka. Ku Mana n'ubusa, kuko Imana itegeka vyose. Imana iri hejuru ya vyose, Imana iganje vyose. Nta kintu na kimwe caremwe kitayumvira. Haleluya. Nta na kimwe. Ngo ntadendebukirwa ntaruha, ubwenge bwiwe ntawo buserangura. Mwavyumvise? Ubwenge bw'Imana ntawo buserangura, ugukora kw'Imana ntawo guserangura. Haleluya. Inzira z'Imana ntawo zimenya, ngo ni ibihumbi n'ibihumbagiza. Haleluya. Uyu munsi yoca ngaho intabara, uwundi gaca muri yindi nzira, uwundi gaca, umva ifise inzira ibihumbi n'ibihumbi. Amen. Ngo niwe aho inkomezi abadendebukiwe. Wavyumvise? Uwudendebukiwe ukajya imbere yiwe ugaruka wuzuye inkomezi z'Imana. Narababwiye ngo Imana nukuri giye imbere yayo ukayisaba ikintu umva gihwanye n'ubugombe bwayo, kandi nawe ukagisaba kivuye ku mutima, nukuri irakigukorera. Ukajya kwisaba amahoro, ukajya kwisaba umunezero ngo yukwime, iragusukira amahoro, iragusukira. Wewe genda imbere yayo n'umutima umwe, ugende uyibwire Imana yacu irumva. Imana yacu ntimeze nka za mana zakozwe n'iminwe y'abana b'abantu, babaje mu mabuye, babaje mu biti, babaje mu nzahabu. Imana yacu ni rurema, Imana yacu ni mutabazi, Imana yacu ni mwungere mwiza. Haleluya. Imana yacu irakura, iragira uwo ari we wese. Haleluya. Uyikubise imbere irakumva. Haleluya. Haleluya. Ngo kandi utagira intege imwongera mu inkomezi. Haleluya. Ikongera mu inkomezi. Ivyo ndabizi, narabibonye. Hari umunsi nayisaba ngo inyongera inkomezi irazima, ni nziza, iragaheza kigira neza. Haleluya. Irakongera inkomezi, irakuzuza amahoro, irakuzuza umunezero, umva iraguha. Amen. Iraguha. Ngo imisore ngo yodendebukirwa ikaruha, imisore ikibangutse yo kwicako igatemba. Haleluya. Ngo ariko uwiteze uhoraho. Haleluya. Mwumvise? Uwiteze uhoraho ntasa n'imisore igaragara, ntasa n'inkumi zigaragara zitagira Imana. Naho uri umusaza, naho uri mu myaka 80, 90, meme n'ijana, wuzuye Imana iguha kwiyubura mu nkomezi nshasha nk'inkukuma. Haleluya. Haleluya. Ukagumana itoto, ukagumana ivyumviro bizima, ukagumana amahoro, ukagumana umunezero, kuko wamenye guhitamo neza. Haleluya. Ngo ariko abiteze uhoraho, ngo bazokwama biyubura mu nkomezi nshasha, ngo bazodugishwa amababa nk'inkukuma, biruke ntibaruhe, bagende ntibadendebukirwe. Uravyumva? Kwitegura ko ari ibintu by'ikimazi. Ntushobora gusa n'utamwiteze. Ivyo ni jana kwijana. Umuntu yizeye Imana, umuntu akunda Imana, umuntu akorera Imana n'umutima wiwe, ntahahuriye n'utizera. Tutagiye no mu mwuka, meme fizike n'umubiri wawe, ninge n'ubusa, ninge n'ubuvuga, ninge n'ubuge, ntaho uhuriye n'umupagani, ntaho uhuriye nawe. Wama wiyubura mu nkomezi nsha, wamusa neza, wama wuzuye amahoro, wama wuzuye umunezero. Umuntu yiteze uhoraho nta bwoba agira, ntasuhuza umutima, nta shariri ba muri we, yamana amahoro. Haleluya. Yifuza ibyiza ku bandi, kuko yuzuye iki? Yuzuye urukundo rw'Imana. Haleluya. Rero ndakwifuriza muntu w'Imana guhora witeze Imana. Haleluya. Guhora witeze Imana uko bukeye nuko bwiye, umutima wawe uhore umva unezerererwa Imana.
bikubera inyungu nawe, bikubera inyungu, bituma ubaha amahoro, bituma ugira amagara meza, bituma ugira mine nziza. Umva, uwiteze uhoraho arahiriwe. Amen, amen. Uwiteze uhoraho arahiriwe. Renda kwifuriza muntu w'Imana guhora witeze uhoraho, kugira ngo uhorane amahoro y'Imana, uhorane umunezero w'Imana, uhore umugisha w'abandi. Data wa twese abampezagirire mwese. Mwami wanje, Mana yanje, uri gitangaza Mana. Ukwiteza arahiriwe ko ntuzokwigera umumaramaza na rimwe, kuko ijambo ryawe rivuga ko ukunda abagukunda kandi abakurondera ubudahumeka bakubona. Ese icompa bazokumvira ijambo bose bakagira umwete n'ishaka ryo kurondera Imana, kugira ngo bahore biyobora mu nkomezi nshasha nk'inkukuma. Uragahezagirwa, gushimira ijambo ryawe. Hama icubahiro gikomeze kuba icawe, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo senze nizeye ko vyumvise. Amen, amen. Mwarahezagiwe, mugire umunsi mwiza.